Je mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga Nawo TV. Uno munsi kwigenekerezo rya kane ukwezi kw'indwi 2025 tukaba tuje kongera kandi kuyaga namwe ibiganiro vy'inkino amakuru mashasha ni menshi no munsi tubazaniye. Rero sangwe ikaze na mubane natwe muri kino kiganiro cuno munsi. Amwe mu makuru rero tuza kugaruka ko n'urupfu rw'umusatirizi w'umugwi wa Liverpool azwi ku izina rya Diogo Jota. Turaza kuraba mbega yari mukinyi muki muri uwo mugwi wa Portugal mugwi serukiyagu wa Portugal hamwe no mu mugwi ndetse wa Liverpool. Turaza guca muri FC Barcelona bombora z'umukinyi Nico Williams birangiye nabi yongereje amasezerano. Mbega turaza kuraba nigiki gitumye uno mukinyi Nico Williams dashora kuza mu mugwi wa FC Barcelona muri noci nyene turimo. Turaza kubandanya kandi amakuru yacu y'inkino mu mugwi wa Real Madrid naho nyene ibintu ntivyifashe neza ku basore babiri b'abanya Brazil, umusore Rodrigo Goes hamwe na mugenzi we azwi ku izina rya Endrick Felipe Moreira do Souza. Naho nyene turaza kuhaca turabe ibiriko biravugwa, turongera kandi duce no ma transfer yacu ariko aravugwa uno munsi. Amakuru yacu reka tuyahere mu mugwi wa Liverpool. Umugwi wa Liverpool ni mu mabaro udasanzwe ho kubona umusatirizi wabo azwi ku izina rya Diogo Jota, abenshi bari bamuzi aho aherutse kugira isanganya yinjiye mu gihugu ca Espagne. Uwo musatirizi rero Diogo Jota akaba yashoboye gupfa muri iryo sanganya aho bayimenyesheje mu ijoro ry'igenekerezo yo kwa gatatu, ni kuvuga harejo haheze mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga Nawe TV. Uno munsi rero kwigenekerezo rya kane kwezi kw'indwi 2025 tukaba twonge kandi kugaruka kugira ngo dushobe kuyaga ku makuru amwe ariko aravugwa muri kano kanya. Uno munsi rero tubafitiye amakuru adasanzwe ariko aravugwa mu nkino z'umupira w'amaguru, aho uno munsi tuza guca ku rupfu rw'umukinyi umusatirizi wa Liverpool wo Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza. Turaza kuraba ikintu cyateye iryo sanganya ryamuhitanye. Turaza guca kandi turabe uwo mukinyi yari mukinyi muki mu mugwi wa Liverpool, ariko kandi so makuru yonyene dufise no munsi bombora mu mugwi wa FC Barcelona. Iza ry'umukinyi Nico Williams mu mugwi wa Barcelona biboneka yuko bakubiswe indobo, ariko turaza kugaruka turabe kuri bimwe bivugwa kuri no transfer no mukinyi Nico Williams, turabe ikintu nyamukuru cyo bagitumye uno mukinyi afata ingingo yo kongereza amasezerano mu mugwi wa Atletico Club do Bilbao. Muri Real Madrid naho nyene hariho ko haravugwa amakuru agiye atandukanye ukuntu umukinyi Rodrigo Goes abayeho muri uno mugwi hamwe na mugenzi we w'umunya Brazil nyene Endrick Felipe Moreira do Souza. Nawe nyene turaza gucaho turabe mbega ivyo umutama Florentino Perez yemereye
abakinyi biwe nibiki navyo nyene turaza kubicako turaza guca muri FC Barcelona naho nyene hariyo ayandi ma transfer ariko aravugwa y'abakinyi bashobora kuva muri uwo mugwi n'abandi bashobora kwinjira nyuma yuko babuze umukinyi Nico azwi ku izina rya Nico Williams hariyo n'andi makuru tuza gucako y'ama transfer y'abakinyi ayo namwe n'ayandi rero tuza kuyaga kuri uno munsi sangwa ikaze mu kiganiro c'inkino c'uno munsi. Amakuru y'uno munsi reka tuyahere mu mugwi wa Liverpool mu mabaro udasanzwe wo kumenyesha urupfu rw'umukinyi umusatirizi wabo azwi ku izina rya Diego Jota. Abanshi baramuzi mu gihugu cy'Ubwongereza yagiye araca mu migwi nka za Porto, Atletico Madrid nubwo bitamenyekanye ariko abenshi batanga kumenya neza na neza mu mugwi wa Wolverhampton Wanderers saison ya 2017-2018 iduga ivuye muri Championship iza muri Premier League. Rero uwo mukinyi Diego Jota akaba apfuye yarari mu mugwi wa Liverpool wari wamuguze mu mwaka w'ibihumbi 2020. None umukinyi Diego Jota yarinde Diego Jota ivyo gukina umupira w'amaguru twabwira ko yabitanguriye mu mugwi wa Gondomar wo mu gihugu ca Portugal abandaniza muri Paços de Ferreira aho yahavuye aza mu mugwi wa FC Porto nyene nga mu gihugu ca Portugal. Umukinyi rero Diego Jota inyuma yo kuva mu mugwi wa FC Porto yaguzwe burya n'umugwi wa Atletico Madrid. Mu nyuma umugwi wa Atletico Madrid rero uza kuba umudandaza burundu mu mugwi wa Wolverhampton Wanderers ari naho yatanguye kudugiriza kariyere yiwe mu vyo gukina umupira w'amaguru. Twamenyesha ko uwo Diego Jota yavutse ku igenekerezo rya kane ry'ukwezi kwa 12 mu 1996. Uwo mukinyi rero Diego Jota twamenyesha yuko aho mu mugwi wa Liverpool yahagiriye ibihe bidasanzwe aho yashoboye gutahukana igikombe ca Premier League ikibatahukanye uno mwaka niho yarafashije ibitari bike umugwi wa Liverpool yarashoboye gutahukana igikombe ca FA Cup kimwe atahukana ibikombe bibiri vya Carabao Cup ndetse mu mugwi serukira gihugu naho wa Portugal yashoboye gutahukana Ligue des Nations zigera kuri 2 harimo Ligue des Nations batahukanye mu bihumbi 2019 hamwe ni Ligue des Nations batsinze umugwi wa Espagne muri uno mwaka ibikombe bibiri akari vyo yatahukanye ari kumwe n'umugwi serukira gihugu wa Portugal Seleção Portugal. Twamenyesha ko uwo mugwi serukira gihugu wa Portugal yawukiniye inkino zigera kuri 49 awutsindira ibitsindo bigera kuri 14. Mu mugwi wa Liverpool mu nkino 182 yashoboye kubatsindira ibitsindo bigera kuri 65. Ikindi kandi twabamenyesha nuko uwo mukinyi Diego Jota nta mistanu burya yari bwahere ashinze urugo rwiwe rero byumvikana yuko mu mabaro udasanzwe asize umubabaro udasanzwe mu muryango. Twabamenyesha ko yari yubakanye n'uwitwa Ruto Cardoso niwe bari bubakanye baraberuka gushinga urugo rwabo rero akaba apfuye asize abana bagera kuri 3 akuvuga abahungu 2 n'akana kamwe kagakobwa. Rero twamenyesha ko muri ugo rupfu muri accident yashikiye Diego Jota burya yari wenyene yari kumwe na mutonyi wiwe Andre Silva bari kumwe vyumvikana yuko mu mubabaro udasanzwe basize no mu muryango. Ego muri Liverpool bamwe n'abandi bagize ico bashikiriza ku mukinyi Diego Jota abakinyi ba Liverpool abaregendere ba Liverpool abakinyi bandi ataraba Liverpool twogaruka nko kuri Kizigenza umugwi serukira gihugu wa Portugal Cristiano Ronaldo yagize ico ashikiriza ku mukinyi Diego Jota yihanganisha umuryango wiwe wabuze ndetse no muryango wa football muri rusangi. Si wenyene abakinyi nka ba Lamine Yamal, Lionel Messi, ba Pedri ni benshi cyane bagize ico bavuga nyuma y'urupfu rwo kumenya yuko umukinyi Diego Jota yapfuye. Mu mugwi rero kandi wa Liverpool bamaze ko bafata ingingo yuko nimero igera kuri 20 nimero 20 yahora yambara mu mugongo umukinyi Diego Jota itagigiye kwambagwa n'umukinyi uwari wese. Igiyo nimero igiye kubikwa nta mukinyi azusubira kwambara nimero 20 yahora yambagwa n'umukinyi Diego Jota.
amakuru yacu y'inkino reka tuyabandanirize mu mugwi wa FC Barcelona. Nyuma y'igihe kitari gito tubwirwa yuko umukinyi Nico Williams ashobora kuza mu mugwi wa FC Barcelona. Nta minsi 3 yari bwahere umuperezida wa FC Barcelona ariwe Joan Laporta amenyesheje yuko umukinyi Nico Williams bafise uburenganzira bahabwa n'amategeko yuko bashobora kumusinyisha ndetse bakanamwandikisha mu higanwa rya La Liga. Ariko rero kuri no munsi twaje kugwa mu gahundwe tubonye bimwe mu binyamakuru bikomakomeye ku mugano wa Buraya ndetse biciye no ku rubuga rw'umugwi wa Atletico Club de Bilbao bemeza isinya ry'andi masezerano canke iyongerezwa ry'andi masezerano ry'umukinyi Nico Williams, no kuvuga akaba yasinye amasezerano azomugeza mu bihumbi 2030 hafi na gatanu, kuvuga hafi amasezerano y'imyaka 8 akaba ariyo yongereje mu mugwi wa Atletico Club de Bilbao. Ariko ngaho umuntu aca yibaza nkuko bamwe n'abandi bariko baravyibaza bata imfu n'imfane ku mukinyi azwi ku izina rya Nico Williams, bavuga yuko yoba ahemukiye umugwi wa FC Barcelona. Ariko umuntu aca yibaza none nimba vy'ukuri President Joan Laporta yaremereye imbere y'ibinyamakuru akatubwira yuko bafise uburenganzira bwo gusinyisha umukinyi Nico Williams bwo kumugura ndetse no kumwandikisha mu ishira hamwe rya La Liga, none bigenze gute kugira ngo umukinyi Nico Williams ashobore kongereza amasezerano mu mugwi wa Atletico Club de Bilbao? Ico mwemenya coce nuko bamwe mu bahagarariye uwo mukinyi mu vy'amategeko harimo nawo muryango iwe barasavye umugwi wa FC Barcelona gutanga ikiringo ntarengwa canditse hamwe vyoshika umukinyi wabo ntiyandikwe. Rero barabasavye ikiringo ntarengwa cyo kugira ngo umukinyi wabo ariwe Nico Williams ashobore kuba yanditswe mu mugwi wa FC Barcelona. Ariko kandi biboneka ko umugwi wa FC Barcelona nkuko ikinyamakuru Mundo Deportivo kivyerekana kivuga yuko umugwi wa FC Barcelona utashimye kwishira mwako gatego, uko inyuma yaho bamwe mu bahagarariye umukinyi Nico Williams baje kuba basaba umugwi wa FC Barcelona amasezerano bazogiranira yuko hamwe vyoshika umugwi wa FC Barcelona nube wandikishije umukinyi Nico Williams ko boca bamureka akigira mu wundi mugwi atakindi kintu basavye. Ariko rero umugwi wa FC Barcelona wacu wa proposa yuko ahubwo mu gihe vyo bananira kwandikisha uwo mukinyi hakaboneka umugwi uza gutanga amahera nk'ayo bo batanze agera ku miliyoni 60, kuko nico kiguzi cyari ku mukinyi Nico Williams. Isoko ry'igura n'igurisha ritarugara boyatora hama umukinyi agashobora kugenda, ariko ubwo bwumvikane ntibwemewe. Rero niho umuryango wa Nico Williams namuhagarariye mu vy'amategeko bagiye kwiyumvira ingingo bari bufate yanyuma. Niko uno munsi biciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye hamwe na Mundo Deportivo isanzwe ivugira umugwi wa FC Barcelona baje kuba batangaza yuko umukinyi Nico Williams yamaze kuba yongereza amasezerano mu mugwi wa Atletico Club de Bilbao. Amakuru kandi reka tuyabandaniza nyene mu mugwi wa FC Barcelona hariko haravugwa isohoka ry'umukinyi Marc Casado. Abenshi baramuzi, umwana kiri muto yavuye muri La Masia. Umugwi rero wa FC Barcelona nkuko nyene ikinyamakuru Sport kivuga yuko hamwe umugwi wa FC Barcelona uronka amafaranga angana ku miliyoni 50 z'amanyaburaya ko acotuma batangira uwo mukinyi ahubwo bazomureka akava muri uwo mugwi wa Blaugrana. Rero ikinyamakuru Sport kandi kibandanya kivuga yuko umugwi wa Chelsea de Blues wo mu gihugu cy'Ubwongereza ariyo uri kwisonga mu migwi yifuza uwo mukinyi Marc Casado wa FC Barcelona. Muri FC Barcelona kandi nyuma yuko babuze umukinyi azi ku izina rya Nico Williams, amaso yose rero akaba yahindukiririje ku musore Luis Diaz akaba ari we bahindukirije ko amaso hamwe n'uwitwa Marcus Rashford wa Manchester United. Gusa rero ikibazo gihari ni kimwe, nyuma yuko umugwi wa Liverpool utakaje uno musatirizi wabo Diego Jota, biboneka yuko nta musatirizi muri uno mwaka bagiye gusohora. Isohoka ry'umukinyi Luis Diaz yari maze igihe naryo nyene rivugwa, yaboneka yuko ritagiye gukunda nyuma yuko batakaje umukinyi wabo Luis Diaz aje kuba agira isanganya agafa. Rero
inzira imwe umugwi wa FC Barcelona usigaranye bahindukirije rero amaso ku mukinyi azwi ku izina rya Rashford. Umukinyi Marcus Rashford wa Manchester United niwe rero ubu bivuga yuko ashobora kuca ava mu mugwi wa Manchester United akerekeza mu mugwi wa FC Barcelona. Amakuru nayo reka tuyabandanirize mu mugwi wa Real de Madrid. Umugwi wa Real de Madrid naho nyene ibintu ntivyifashe neza ku basore babiri b'abanya-Brazil, abasore babiri b'abanya-Brazil aribo Rodrigo Goes hamwe n'uwitwa Felipe Henrique Dolera do Souza. Abo bakinyero ko ari babiri biraboneka yuko umwanya wo gukina wabo mu mugwi wa Real Madrid utakiri ikirenga cyane. Nk'akarorero ku mukinyi Rodrigo Goes ndetse n'abamuhagarariye n'umuryango w'ibamwe umuryango iwiwe bibana ko batishimiye cyane uburyo uno mukinyi abayeho mu mugwi wa Real de Madrid. Twamenyesha ko umukinyi Rodrigo Goes mu nkino zigera kuri zine mu gikombe cy'isi cy'imigwi kiko kiraba gushika muri kano kanya afise iminota mikenya cyane, afise iminota mikenya aho twababwira ko ku rukino rwa mbere umugwi wa Real Madrid wakinye n'umugwi wa Al Hilal wo muri Arabie Saoudite. Uwo mukinyi Rodrigo Goes yakinye igice ca mbere cyonyene, igice ca mbere cy'urukino uvuga iminota 45 niyo yakinye. Ku rukino rwa kabiri umugwi wa Real de Madrid uhura n'umugwi wa Pachuca wo mu gihugu ca Mexique, uwo mukinyi nta munota numwe yigeze aronka kuri urwo rukino, ntigeze asoma ku nturire. Urukino rugira gatatu umugwi wa Real Madrid wahuye na Red Bull Strasbourg wo mu gihugu ca Autriche. Uwo mukinyi yakinye iminota mikenya gusa y'igice ca kabiri. Ku rukino rwa 8e de finale bahuye na Juventus, umugwi wa Real Madrid wakinye na Juventus de Turin wo mu gihugu c'abataliyano hariya mu bataliyano. Uwo mukinyi kandi twamenyesha yuko nta munota numwe yigeze ahabwa wo kuja mu kibuga. Rero biragaragara ko uwo mukinyi atariko arabaho neza mu mugwi wa Real Madrid. Twamenyesha rero kandi ko uburongozi bw'umugwi wa Real Madrid buri kumwe na Xabi Alonso buba buguruye imiryango yo gusohoka kuri uwo mukinyi Rodrigo Goes. Nkuko ikinyamakuru The Athletic kibivuga kimenyesha yuko hamwe hoboneka umugwi utanga amahera bifuza uwo mukinyi ashobora kumurekura. Umugwi wa Real Madrid rero ukaba wifuza amahera ari hagati miliyoni zigera ku ijana na 200. Ariko kandi rero bivuga yuko umugwi wa Arsenal nkuko ico kinyamakuru nyene The Athletic kibivuga, umugwi wa Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza wo ukaba wifuza uno mukinyi bifuza kuzomurondera inyuma y'igikombe cy'isi cy'imigwi kirangiye, bo bakaba bifuza gutanga imiliyoni zigera kuri 90. Aho nyene kandi muri Real Madrid biraboneka yuko umukinyi Felipe Henrique Moreira de Souza ariko ararondera inzira ishobora kumusohora mu mugwi wa Real Madrid uno mwaka. Ati kubera iki? Twamenyesha yuko bariko baragwanira ikibanza n'uno mwana yavuye muri Castilla Gonzalo Garcia. Uno mwana twamenyesha ko mu nkino zine amaze gutsinda ibisindo bigera kuri 3 na assist imwe, nuvuga passe decisive, passe ivamo igitsindo. Rero uyu mukinyi w'umunya-Brazil Felipe Henrique ariko arabona yuko kuronka umwanya mu Real Madrid bitagiye koroha. Rero akaba yarashoboye kubonana n'umwe mu bamuhagarariye mu by'amategeko kugira ngo barabe ingene ashobora kuva muri rinoci mu mugwi wa Real Madrid. Aho nyene kandi muri Real Madrid perezida wabo Florentino Perez, perezida w'umugwi wa Real Madrid, twamenyesha ko yemereye prime abakinyi bose b'umugwi wa Real Madrid hamwe vyoshika umugwi wa Real Madrid ugatahukana igikombe cha Mondial de Club, no kuvuga igikombe cy'isi cy'imigwi. Buri mukinyi umwe azohabwa amafaranga angana n'umuriyoni w'amanyaburaya. Byumvikana ko ni motivation yahaye abakinyi b'umugwi wa Real Madrid kugira ngo baraye ko vy'ukuri kino gikombe ushobora kugitahukana. Muri Real Madrid kandi biravugwa ko burya isoko ryigura n'igurisha ku bakinyi bo ritarugara canke ritarahera. President Florentino Perez mu vyo yemereye Xabi Alonso yaremeye kumuzomugurira umukinyi nimero 3. Rero biravuga yuko ivyo yamwemereye atanakimwe kizohinduka. Alvaro Carreras niryo zina rikiko riravugwa mu mugwi wa Real Madrid. Bivuga yuko iyo affaire bazoyijako nyuma y'igikombe cy'isi cy'imigwi
bazoca baja kuri affaire y'umukinyi Alvaro Carreras kugira ngo barako bashobora kumukura mu mugwi wa Benfica do Lisbon mu gihugu ca Portugal. Mu mugwi wa Chelsea do Blues, mu mugwi wa Chelsea do Blues naho nyene hariko haravugwa isohoka ry'abakinyi bagera kuri babiri. Isohoka ry'abakinyi bagera kuri babiri. Abo nabo sabandi ni uwitwa Raheem Sterling hamwe na Nuno Madueke. Abo bakinyi babiri bariko baravuga ko bashobora kuva mu mugwi wa wa Chelsea do Blues nyuma yuko binjije uwitwa Joao Pedro hamwe na Jeremy Gitens zamukuye mu mugwi wa Borussia Dortmund. Rero umugwi wa Arsenal nawo ukaba uri kwisonga mu migwi yifuza uno Noni Madueke. Muri Atletico do Madrid naho nyuma yuko bashikanye umukinyi Alex Baena na Matteo Rutegui biriko biravuga yuko umugwi wa Atletico do Madrid uri kurifuza cyane umukinyi Cristiano Romero umunya-Argentine asanzwe akinira umugwi wa serukiragihugu wa Argentine. Uno Cristiano Romero rero bakaba bariko baramwifuza cyane kugira ngo barabe ko bamusimbana muri uno mugwi wa Atletico do Madrid. Ni mu gihe kandi umugwi wa Atletico Madrid wo wifuza gutanga imiliyoni zigera kuri 61 z'amanyaburaya nkuko ikinyamakuru AS kivyerekana. Makuru yacu reka tuyabandanirize mu mugwi wa Bayern Munich, umugwi wa Bayern Dominique. Umugwi wa Bayern Dominique baratangaza ko mu mwaka uza w'inkino umukinyi Jamal Musiala, mwana kiri muto Jamal Musiala atakigiye kubandanya yambara nimero 42 ahubwo umwaka ukurikira azoba yambaye nimero 10 mu mugongo mu mugwi wa FC Barcelona. Makuru kandi yigura nigurisha mu mugwi wa Arsenal, nkuko ibinyamakuru bimwe bigiye bitandukanye bivuga nyuma yuko bananiwe no kuzana umusatiriza mukuye mu mugwi wa RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudagi ariwe Benjamin Sesko bamukura mu mugwi wa RB Leipzig. Rero umugwi wa Arsenal ukaba wahindukirije amaso yose ku musatirizi wa Sporting umunya-Swede ariwe Victor Gyökeres benshi baramuzi. Uwo mukinyi rero akaba ariwe Arsenal yifuza, aho binavuga ko umugwi wa Arsenal uwo mugwi wo mu gisagara cyo Londres woba uri kuregereza cyane gusinyisha uwo mukinyi Victor Gyökeres, aho binavuga yuko bamaze kuba bemeranya kuri kontra y'imyaka igera kuri 5. Aya ni makuru nyuma yuko hasohotse ikirangamisi ca La Liga c'inkino zo muri La Liga. Tayari rero vyamaze kuba bimenyekana yuko itariki 26 z'ukwezi kw'icumi ariho hazoba urukino rwa mbere rwa El Clasico ruzohuza umugwi wa Real Madrid hamwe n'umugwi wa FC Barcelona zobera ku kibuga Santiago Bernabeu. Azoba ari urukino rw'ibanze, urukino rwa mbere, nayo urukino rwo gusubiriza ruzoba itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu kuri Spotify Camp Nou uzohuza FC Barcelona n'umugwi wa Real Madrid. Rero ni zimwe vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse, irati vyiza vy'igihugu cawe cakwibarutse.